guys kuba wumva ku page Facebook hemba ntucushuha ngo bigenda gute deje ugasanga ucafise abantu gihumbi abantu bamajana 5 nturakora reka cushuha ngo none ngo monetization ngo bayikora gute ahubwo manzo yumvire ubaza ati mbe no kora gute kugira ngo nshike ku bihumbi 10 bisabwa na Facebook sivyo reka gushuha rero uvuga ngo monetization ubaza ibintu bya monetization guys ahantu urashika ku rugero ubaza ibintu bya monetization ahubwo uracari baza ati mbe no kora gute kugira nkwize ababone 10,000 iminota 600 then wubahirize ndasubiyemo mwubahirize amategeko ya Meta kuko abantu benshi abantu murahihendera cyane muguma mukora mukorera mu makosha ugakwiza abantu 100 mugabo ukorera mu makosha monetization ntabizopfa ubonye nico gituma abantu benshi mu cyo muguma mubaza ngo bigenda gute ngo ko abone bakeyi 10,000 ngo mugaruke bari yinjiza amafaranga nuko twubahiriza amategeko ya Facebook ivyumviro turabifise dukoresha ivyumviro by'iwacu kora follow kuri Naso Star TV ubandanye wiga kuko turi mu ishuri. Mwiriwe canke mwake ivanye naho muhereye abarundi mwese habanze gucanke mu gihugu nose komeze neza ni babasore batatu twakundi nyene mu kiganiro tugomba tubahe uyu munsi ni kuri Naso Star TV mutibagera gukora abone canke subscribe kugira ngo buri gihe mube abambere mu kubona makuru tubazanira mukaba mubona ko ari babasore batatu kenshi bazana ibiganiro nka Eric Clapton mugomba mu Eric Clapton kandi mukankurikirana kandi kuri Eric Clapton TV kuri YouTube naho nyene ntiyagiye gukora sabone kuri page yanje Facebook naho ni Eric TV 257 nuko rero msaje bashaka kubibwira kazina naho kugira ngo tubandanye ikiganiro twabazaniye urakoze cyane babandanye baryoherwa yego amahoro y'Imana bane namwe hamako dusangiye ukwemera ndavuga nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kondo salam kubera dusangiye ukwemera yego kabisa amazina yanje nkaba nitwa Mugabo Nihera Yusuf amazina nyakuri nahawe n'abavyeyi so ariko ndakoresha urubuga ngurukanabumenyi ni Facebook yakusha Facebook ku mazina ya page yanje nkaba yitwa ni Wamotema Official Wamotema Official murakumva hama tukaba turi ngaho no munsi ndi kumwe n'abagenzi banje hari ibintu bibiri canke bitatu twagomba tuganirire ko reka umugenzi wanje amanza bidondore uyu ngaha Assalamu alaikum shalom meze neza jenda meze neza kandi musanzwe munzi kandi so mazina yanje ni Naso Lighton nizere ko mwese byetse n'abantu maze kurimenyera nk'umusanzwe nkorera ku rubuga rwa Facebook Instagram TikTok YouTube sinzosubira mbere no kubivuga ivyo bintu kubera ko muba musanzwe mubizi uri kabera rimwe usivuganyisha hose ububiraho cyane sinzosubira kubivuga ivyo bintu ndibaza mwese murabizi cyo tubasaba gusa no gukora subscribe follow kugira ngo content zose tubahereje mube bambere kuzibona sivyo none birabaje ukuntu usanga ku mbuga uri kurabwa n'abantu benshi mugabo bakaboreka gukora agasabone canke follow vraiment akajema go commentaire partage nta mamega bigutwara ntibituma amamega cahera sivyo so rero bwa mwe n'urukundo rero mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byiza byacu bize birabashikira kandi murasanzwe umubizi ko kuri Facebook tukuma tubahereza tubigisha turi mu ishuri ya Facebook ya ndetse na YouTube ni Rwanda ndabigisha ukuntu dushobora gukorera amafaranga kuri Facebook tureke kuba duposting amafoto kugira ngo batubone twiyerekana gusa posting kugira ngo turonke akanoti aba bose ubona ngaha bicaye ngaha abose bakorera Facebook na partner ba Facebook sivyo Jenny Naso Star TV ubundi ni Wamotema Official ubundi nao ni Elike 25 Elike TV 257 canke Elike Live TV sivyo mugara kwiye guhindura hose kugira ngo mazina ntadara arabacanga bwara ntabashanga muri gwa rukundo ndazi barabikora sivyo ngenda babwiye neza kuri page ni Eric TV 257 kuri YouTube mwandike Eric Live TV
So onye mukore sabone muri rwa rukundo kugira ngo mubone ivyiza ibiganiro bitandukanye tubazanira haba muri education n'ahandi. So uyu munsi rero gusa hingi gato urakwiye guhindura hose ukabahereza izina rimwe kuburyo umuntu ari kuri Facebook amenya ati ndagiye kuri YouTube ni yazina ryandi nyene bitabashaka kuko ari gihe urumva kubabwira ngo kutubwira ko muri bwa mwe n'urukundo ega mu mutwe natwe biraducanga hagiye ngenda urazi ko ushobora kuva muri Facebook ugiye muri YouTube ugasanga wibagiye n'ivyo izina rero iko korohereza abantu kugira ngo bigende neza kandi bateza kurusha ubu uri kugira ngo nta kibazo tuzobikora ariko tubandanye n'ivyo twabategura no munsi rero nkuko mubona turi batatu ngaha rero n'abasore batatu muratubona sivyo nimba mwamaze gukora sabone ngo twabariye kuri National TV ahanyene mwamaze kubona ibiganiro bitandukanye du na filime murabona ko twazikoze diaspora ubuhemu n'ibiganiro bindi tubandanya tubaha nta kibazo twebwe ntitwigira duhagarara tugumizako uyu munsi twabazaniye ikiganiro cerekeye ugwaruka hanini ruheza amashuri baba baheza humanité baba baheza université meme na master uti sujerekeye iki sije ivuga uti mbega wewe uhejera amashuri bivanye ça dépend na niveau ushobora guheza humanité canke kaminuza wewe wa musore canke wa mwigeme uhejeje utegezwa gukora akazi nyabaki kugira wikenure kugira ngo uronke amafaranga umufuko uronke icubika umuntu wa nawo icujya utegerezwa gukora iki mbe akazi ka utegerezwa nakahe kugira ngo plus tard uzobe umujene entrepreneur mwatwumvise sije niyo wewe wahejeje amashuri wibaza ko akazi utera gukora ari akahe batama mwatwumvise turazuba cyane akazi uwahejeje ateza gukora yibaza ko araka mbe wahejeje amashure nimba wahejeje university ugiheza wahejeje wiyumvira yuko udoca ukora akazi akahe okay before yuko tuvuge iby'akazi duhere mu ishuri kuko dusimbiye ku kazi niturahera ku ishuri kuko byinshi bifira mu ishuri no byinshi bifira kanatsinda abone bakora kuvuga ngo wakazi kari mu iyo kayenyene ndetse n'umugore mwiza ari mu iyo kayenyene mugasinze page niko twize batubarira gusa page sinzi yari yo canke kuri yari uziko twe tuciga batubarira ngo gene imbere ngo ivyo kuzobika nkavuga docteur mwarimu ubundi umuganga president we wavuga iki none wavuga iki aje navuga ko nzo umuganga kubera ko ndi muganga kamera ndi mwarimu ariko umengo sinibuka ko navuga ko nzo mwarimu sinzi ariko jewe nashaka zo murirenze tu umuririmbi wa gospel tu ndi okay reka duhere mu ishuri rero kugira ngo dushobore kwa twogiduga neza mu kuganira ugwaruka gwinshi duhere muri secondaire kuko umaze kuja muri university deja umaze gukura no kubona kwibona handi hantu uri kurakura so abajene benshi bari muri secondaire cyane 7e 8e 9e 10e non 11e 12e 13e n'abantu usanga kwiga atanga ubu bijya bishiramo akenshi iyo umubwiye ati genda ku ishuri wacerewe canke reka gusiba donc ubimubwiye waraje amashuri atana kazi office hoho abari ntambara ahubwiye ati none wewe ko wahejeje amashuri kuhora iki atakubonye afite nimba wewe wize gestion informatique de gestion atakubonye uri kurakora ako kazi ka gestion uko buri muri cafeteria canke uri mu taxi vero canke uri mu motari canke convoyer canke uri kuradandaza ibintu kana abo bashaka nk'ahantu ikiyede babashaka bo urumva bazi yuko umuntu ahejeje yategerezwa kuba ari muri rya domaine yize okay so rero duhere mu ishuri abanyeshuri murakwiye kwikosora
abanyeshuri mwebwe abanyeshuri muri secondaire tudabo na cyane gurerewe septième mwige mumenye ibi tugomba tubabarira yego nimba hari ivyo musanze mwimvira mutahure kumbure uti ibi twakwiyumvira bivanye n'iki kiganiro sivyo kumbure turizi sivyo gamusaza kuko umviriza ivyavuze wewe uyu munsi uri kuriga sivyo ndakubwiye uti nyaruka kwishuri ntusheregwe ngo wewe kuraho ngo harakazi kibaho akazi karahari turabibabwira neza muri rusangi mumviriza iyi video mpaka ihere ndazi yuko muriga no kuvuga iki rero bipfira wewe abona mukuru we ngo nta kazi afise orari nakazi yego kuko ntirirwa muhira afyutse kuva saa moya gushika 12 z'umugoroba hari ivyo yaba yagiyemo gukora wamubwira uti iga ngo nzoba ndiga iga utore exeta ugende kuri kaminuza mbona mwebwe mwaya maze unace muraro ngo ntaco muraro nakazi mufise abenshi barihendera cyane kuri iryo jambo rya nyeshubahiro yavuze ngo nta buzi bukihari no orki abantu ntimwatahuye ukwabaye gutahura nabi sivyo gutahura nabi so niba yavuze ko takazi kahari yashatse kuvuga ikibasi yavuze ngo nta kazi kahari nyine nkuko wowe uvyibaza muri kwiga ngo mashuri yose bayugane mu Burundi ofete nagushiriyemo ni mavuga uti hajya bibiliya urona kujya Yesu yagenda yigisha migani hari ijambo yavuga kugira ngo bajya bigishwa bamutahure ugasanga babanje kubyimvira byumva utegeza kuryuka rero burya na nyine ishubahiro nimba yavuze kujya ntiyasiguye ko atakazi kakihari ko urumva abantu baheza bose mu Burundi ngo baheza bicara ngo nta kazi ahubwo ni wicara uzoba wicaye ubwawe kubera ubunebwe ikintu yashatse kuvuga tugire dushemo no kwiyumvira kugira nuko niho muza gutahura mu baravuga ngo nta buzi buhari cyangwa wewe wahejeje amashuri ntiwarosa akazi nenda babaze vraiment tugende dukoresha ibiharuro buri mwaka année scolaire uhera haheza abanyeshuri bangahe ni benshi buri mwaka uko umwaka utashe haheza exeta ikora abanyeshuri bangahe nikora abanyeshuri usanga barenga 50,000 yego buri mwaka 50,000 banarenga yego benshi aho baje gusanga abandi bahejeje mu yindi myaka iheze barindi muri mwaka aho muri secondaire muri university nta bantu 90,000 baheza ama university barimo canke barenga yego muri mwaka année scolaire nta bantu 90,000 peut-être uko uraharura kuri université mu Burundi uzama université angana gute aheza abangana buri mwaka tuje muri master muri doctor haheza abantu bangana gute buri mwaka tugende muri secondaire kandi bangana gute baheza none gashatu fata abahejeje muri uno mwaka nimba hejeje abanyeshuri 200 bahejeje muri uno mwaka ese igihugu cy'u Burundi sivyo leta ifise ama poste angana gute iyo cishiyemo abo bantu baje iyi année scolaire gusa ku buryo bose yobaha bwabuzi bwo kwishira mu mabiro basi apana mu mabiro kuko zose si biro sivyo muri zijya domaine nyene gusa biza dufate nk'ubu muri paramedical sivyo jenga n'igihe mpeza kwaje mu ishuri turi muri secondaire turi abanyeshuri 35 sivyo iyo ari paramedical imenye Nyanza Lake sivyo Chufate leo ama paramedical yose ari mu Burundi ni benshi kwangana abo ni baheje dufate 35 bari kucabashira mu mavuriro angana gute kuri wo bose bari kucabaheza baronka akazi abari baheje mu university bangana gute biragoye sivyo nene gasha nane baza ngo buri mwaka nta baganga baronka akazi bararonka rero udashikiwe no cuvuga ngo mu Burundi nta kazi gahari uruzuye so rero nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yavuze gute nta buzi buhari ngo ntidushobora guhereza ubuzi abanyeshuri bose baheza ngo bashobora akazi bose jamais bien sûr kandi donc nimutarashikirwa uratahura ko igihe cyawe nikiragira kizogera pursora dusha dutahura neza na neza akazi kandi karahari ubuzi burahari apare
yabigirante y'ivyo wize y'ukuronka is the reason why bazanye entrepreneuria. Voilà, kandi abantu bazanye entrepreneuria bashi ubwenge barafyumbiye koko. Mbe nkubazi abiyumvira yuko akazi ari kwa gutwara document kadepoza hama leta ikagirante ikakwemera nk'umukozi wayo, ndiko ndababaza mbega uyu munsi ndabona yaje secondaire canke kaminuza sivyo nkaca ngenda kwiga kubaka akosa akazi n'akazi umumaso w'uyu munsi urazahembwa ibihumbi 100 ku munsi n'ibihumbi mu gisagara ngira ni 25000 ibujumbura ndazi ko ari 25000 ndababaza mwebwe akosa akazi akona akazi kandi kuba umumaso ntugire ngo bifata imyaka myinshi kuvyiga nka kujya twize oya kuba umumaso wowe nk'ubu unye ntanguye ndi umuede kabiri gatatu njana no mumaso bamenyesha kumenya kubaka komsako n'akazi. Rero nimba leta yashoboye kwangaja sivyo ikangaja par exemple nk'abari mugasanga yangaje dufate nimba hakoze nk'abari mu abashaka ubwarimu ibihumbi 4 sivyo hama yagomba nk'ibihumbi 2 hakaronka 2 ibindi bihumbi 2 tahure yuko akazi atarako kiki kubwigisha gusa mutahure yuko nk'ubu unye wogenda kwiga umuga wo kubaka ayo n'amafaranga kandi uragirante urabaho akandi karorero nk'ubu wogenda kugirante gukora taxi vero amafaranga ingorane aba jeune b'uyu munsi mutaratahura mwebwe mugomba kugirante kwigira ibihangaye ngo narize ukaca usanga uri kuragirante ureka akazi aka nimba kagwa amafaranga s'il vous plaît nakazi kora ibindi uburarindiye nimba wifuza bimwe wagirante gukora bimwe wigira uzobironka hari gihe mbere ni watangura gukora ugakora neza bavuga uti jewe akazi ka leta singakeneye nashima hari n'abantu benshi uyu munsi bariko batuzi bwa leta bakaje kwikorera ivyabo. Voilà, kubera iki barugurutse amaso barabona ko reka natwe dukoreze iwacu kandi urazi none nukuvuga burya nyene ncubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarabankuraje ubu hari abamushimira kuko benshi bari bazi yuko akazi araka leta gusa mugabo amaze gukora agakora agasubira agakora chaki masaga agakora Twitter urasanga ari karagirane kuri konti abona za miliyoni muri bwabuzi butandukanye yamyuga itandukanye yagenda ariga ucu usanga harageze haba umujene entrepreneur. So ntaguciriyemo ikintu maze kuvumbura ku bajene biki gihe maze kubona yuko duheza amashure naje ndishyiramo kuko naje nivyo nibona ko duheza amashure dushaka kwambara neza gusobeka buri mwanya kwambara karato kagezweho donc ngo twarize ubakone mu barabara wamubone ku mwanya wose utacafuye niho wo kwitwa kuri umuntu wize hama ngurinde akazi mu byo wize wewe ngakazi ka leta kwiyenda nuko rero ibyo si ibyo nuko twokora akazi nyene urashirisha wumvura rondeza akazi urindire ngo imwe wize n'ibyo uzokora cyo ko warize scientifique ako karonka umuntu abaragumutahe ubura ko hari mikashi urakora mu gihe ubona yuko kwinjiriza amafaranga. Voilà, no kuvuga iki gukora imikashi usanga ya mashure wiga ari intervena mu buzima busanzwe baraheze ishure kuko niho bashobora gukora imikashi utize ntibikunda nuko rero urasanga tugaruka inyuma gatoya bana b'uyu munsi biga secondaire uri kuramubwira genda wige ngo we kura voilà ntatahura yuko kwiga bifite akamaro mbe wewe ko uri kubwira mukuru wawe ngo nawe uribaza yuko wewe hamwe woreka kwiga ko hari ibintu uzogenda ubona yuko wihenze mu buzima busanzwe kuko vyose birakwegana ya mashure no mu buzima busanzwe warahevye uzobona yuko yarakenewe sivyo marekera bababaje kubaho urugera leta mu buzima
Urazi ko abantu benshi uyu munsi bariko bararegreta bivanye na etape bageze ko ati yaba narize mbe urazi yaba narize uyu munsi twahuye n'umuntu w'umumama nikoreye yavuze ngo ndatanga gusa nzi ko wikorera oro nukuvuga yuko ni vya bindi twamadura mfise dokuma ngiye kwigisha akasha yibaza ngo sinikorera ega ibintu byose bikora bivanye n'ikintu giyemo n'icurimo none ugenda kwigisha amakaya dokuma barazikorera canke barikorera ibigazi oya nukuvuga wewe natahura ko mvuye kwigisha hari ubundi buzi mbamwo kuko rero kira kintu cyose nimba ndi mu kazi k'ibigazi ndikorera ndi kwishuri mafise document nzohura kwishuri ngiye kwigisha nikoreye oya uzitwara mu buryo byagenewe nzokunda ko duhuye ngiye kwigisha nzaba nikoreye vuga tugahura ndi mu bigazi zombona nikoreye kandi sigitangaze so rero guys ikintu novuga twese dutahure sivyo kwiga biri très important ku muntu wari we wese nta muntu n'umwe no conseil guheba amashuri kandi nta muvyeyi n'umwe no conseil kureka kurihira umwana wiwe amashuri ngo areke kwiga sivyo kuko birabaje sana ukuntu usanga umuvyeyi hari abavyeyi bamwe sivyo umwana umugati akubwiye ati reka nigire ku ishuri ngo yasiba donc iri jambo president yavuze benshi byasubije inyuma ku bintu bijanye na education kubera kudatahura none ubaza yavuga ati kwiga nta kamaro ntari kucavuga ati amashuri nibayuga umugare mutari no kubera ko yakoresheje filosofi y'ubwenge bisaba ko mwebwe mutahura ukicara ukiga twabwiye na Yesu yigishiriza mu migani nuva gutahura kamere president tegeza kuvugira mu migani sivyo kuko na Yesu yari umwami w'abami yahitegeza kuvugira ariko aregisha so rero muzi cyabwenge niyo yamutahura bisaba ko ukoresha mu mutwe rero nimuze dukunda ishure cyo ni cyambere abanyeshuri mwiga mukunda ishure nakuru banyu mubona bamaze guza amashuri kubona ejo nta kazi araronka Edahera ahubwo akazi aragafise ingene basi tugende bukebuke basi ako kazi ka leta bubaguma ukabona ngo nta kazi ka leta araronka nenda abazi wewe ntushobora guheza akazi amashuri uronka akazi wawo ndi yagutanga guheza nyatara akaronka oya ikindi bibarira ega ni chance uyu onye umwigisha ya university atanguye akazi ika leta kumva ka leta bakeneye ahera kuri 350 sivyo mbere yo ndababazi nta muntu yikorera utwiwe kukwezi agiye kuraba nimba arahana kosiki yarishe amafaranga y'inzu amazi yambaye yafunguye ukwezi ashobora kuba abona nka 500 canke 670 none ucuvuga ngo uwizara muruta naba yarenze bariho ucuvuga ngo wa mwarimu yize yigisha aramuruta ntamuruta gusa aho tugiye uko ico nico mugo cubenga uwo yikorera utwiwe ega hari abantu bakibikorera utwiwe babo bateze sivyo ajumenga gomvye kwerekana ko unaho toba wize sivyo ukikorera utwawe ahubwo icambere nambere ni mukunde kwiga after iyo inyishure niwe ronka diplome sivyo ukayiryamana mu nzu nimba ufise ubwo bushobozi bwo kwiga university genda wiga university niyo ubona naho atabushobozi ufise bwo kwiga university cyangwa ukabohejeje university ntuce wicereka amaboko mu mpunzu ushira amaboko mu mpunzu cyangwa ngo wamamane amadokima ngaha muri kajya ka envelope sake na diplome iri mwindane na ya conduite iga attestation de bonne conduite n'ibindi byose amadokima zose zose zikwiye wamawumvise rokritima hanaka ucugenda rokritima gender zumutipe w'umujama amaze gukora ikibazo cy'akazi inshuro 18 ariko kugenda kudepoza si bibi mwe kirazira gushira mu mutwe yuko ngo je ngo nzotanga gukora ngo rukoro ndosa akazi k'ivyo nize sivyo menya yuko icara wige ivyo urumva ndahejeje amashuri sivyo ese komezije amashuri ni icare ukunyene sivyo ugasanga inge mheze ni icare ukunyene ugasanga umuntu ahejeje ishuri uravyumva ahejeje ishuri wamubwiye ati bana urazi rero je rero ngaha
twe turimbo ni mpamvu bamwe tuvuge dukoresha ibintu by'ibigazi nuko imbo ari ikigazi cyane kidomina sivyo muba musanzwe mubizi uri ariya naho nka za Gitega za Kirundo namwe murafise izindi occupation zanyu zibokipa ubona ziri domina bivanye n'akarere uburimo reka tukoresha ikigazi kuko ikintu kidomina ino muri imbo ni kigazi sivyo so durashobora kubabona ndakubwiye ati mana urazi rero jewe telejour nka lendi nzo ndi mu bigazi baravyumva man akazi k'ibigazi iyo kinjiyemo uracafura kugusumba uko ibigazi bon jour ya mbere muraja guca sivyo mugiye guca ukoresha umutwe n'ingata sivyo ikigazi ugakubita ku mutwe baravyumva motivize wo mugore wumva na muntu yize ngo yaje kwikorera ikigazi unakiri wewe unakiri ikigazi warakiri zibazigarama ikigazi jo uyu munsi uraza kumbona nikoreye ikigazi kiri ku mutwe nacafuye iyashu bana semana nambaye umupira mane wapi bana nambaye igipira usanga catawose ngaho kigizene naravyumva bayita inkima ipantaro nabo shuko nige migozi y'igitoki naravyumva nikoreye ikigazi iyo ni juri ya mbere juri ya kabiri ngenda kukora ico bita guhaza urumva nigipanga na yankima nyene mbana jambaye kwa kuniyene hagenda nkaza vya bigazi juri ya gatatu tugenda kugira ivyo bita kunobora avyumva kunobora tigeze kubucafuye toujours avyumva bancafuye kono genda bambaye bukare oya sigana nambaye neza oya banambaye akakaboro singena ndagafise ugenda gasiga muhira bancakaritse nyene kidogo uravyumva amazi nimba atari hafi tukayikorera tukayashira ahategezwa kuja kugira ngo turonke amavuta juri ya nyuma juri ya gatanu numunsi wo kuja kwiyengera sivyo mani kwiyengera rero ubucafuye ingunguru ziba zirabura kwera imivyiro uravyumva nawo urandura imivyiro kandi urabikoramo neza bien amavuta haje amubona tuyakoresha ava kure sivyo usanga nacakaritse cavuye ngizene wambona rero ndi muri ivyo bintu utanga kunuka uja mu type afise university ngo nakayareze ngo heza university ngo rabu kuntu gisa sakazi juru ya nyuma banikure y'amavuta ndaratwaye hehe mw'isoko kandi ubucafuye kwa kundi nyene man urambona nikore urakomindo yego shise mw'isoko bido y'amavuta igeze muri 180 ibidi imwe 180 195 Chawe badandaje ibido 10-20 umunsi rero ugira gatandatu uza gusanga nambaye rero nasuye kwambara uko nasuye sivyo akabdoro ndagafise karemo za noti urumva wallahi rero ndakurahiye wewe nyene wari ko uravuga ngo hengene gisa wallahi utaza kunyije kumwe ngo uraza ngo urumujama mani urumva ngo ntwara hariya ngo muri mawimbi waona akili wewe ngo nchorera kwa wana twiga na wana shima wewe kubera ko wewe wafashe ingingo yo kuguma usobetse usobekana ubukene mu mufuko uravyumva usobekana ubukene mu mufuko so nanje je nayemeye kugira gucakarika mugabo juri igira seti nakubwiye nza kuza nambaye nka kumwe nawe wambara sivyo wanashima ndambara n'ikirato kizimvye man kubera iki ndafise amafaranga yo kukigura yaronde ndafise amafaranga yo kukigura yego ishati umupira wa 40,000 ndawugura nguyu urumva ipantaro ya 120,000 ndayigura ikirato cha 250 ndaza kukigura mugabo wewe uza kwambara muri ka karato kamwe cyaki nyene kimwe kubera iki kubera zama ufise mine zo kumucoresha umuhuye wese ngo maho 5,000 maho 10,000 wana kini wewe mana heza amashure hanyuma utangurire gukora ube humble sivyo ukore so rero abantu benshi rero barihendera aho hantu tukiga tukaca tuza kwicara muhira cyangwa ugasanga abana benshi barahakwiga kandi natwe duhejeje amashuri duhe courage bajya abana bari nyuma yacu nuco mumbwiye ngo abana natwe nta kazi twaronse ngo nawe bireke guys akazi kose nimuronse umuntu agutwara muri cafeteria mani icara ahantu uyu mutipa ahejeje ishuri ubunyene sije twe twarajeje université twebwe babiri twarajeje université aravyumva tumaze plus de 2 ans 3 ans twarajeje université uyu nawe ni hageza secondaire
vuba araronka diplome ntarayironka ubunyene sivyo asiye nka dosomene ariko nico tumubwira ngo wa mwana ngo ni wicare ngo tugobe tuzunguruka oya travailler durement kugira ngo ejo nawe aronka igihumbi sivyo nta buzi bwa leta turaronka ariko turafise ibyo dukora bikaduhereza ico gihumbi bibiri ntiturimbwa uravyumva ico gituma kandi mubona naha kuri rezo socio tuguma dushininga tuguma tubabwira kugira ngo nawewe wicaye hariya umenye ko na kuri rezo socio hahonye hariya hayagafu tuguma tubigisha ko ejo baguma baduhenda yuko izi mbuga zitariha hari n'abandi baguma batubona ngaha kuri zino mbuga bakadutwenga Mwebijya bitipinga ivyo biri mumwe ngo babuze ivyo bakora ngo bakora ibi video ngo bashaka twavuga uko nukudatahura isho tazibaza mugende kuri Nason Star TV kuri page Facebook hari ama video menshi ababwira abigisha ukuntu page Facebook zigirane sinjiza mukamba rero turi ngaha mubone ko turi gutumwanya byose ni mu mutwe we have target bisigura iki rero nkuko ari kari babwira burya birabaje cyane uri umuntu wize ugaheza university mu mutwe ukaguma wibaza yuko akazi arako mu biro gusa ukazosanga akarato karaguheranye ipantaro yaratabuse kubera iki uri kuragaye ubuzi umufundi kumbure wa mufundi asanzwe wasanga wo mu kibana ahubwira emuga hari hano mfise inzu nkeneye kubaka tugende umbere umuhe bale je gasanzwe uyu motipe one day nari mvuye mu bigazi sanga uyu motipe yikorera itafari ubudongo romba none waza ku munsi bamuhemba 12000 man wewe wicaye muhira sivyo 12000 barazima 12000 urona aje humanite secondaire nawe waheje university wishaye muhira intu yose irakopose nawe akose indwi yose ariko arakora 12000 ari bizemire si jour nanga wumva ari kombe si jour 70 si jour 180 na bine 84 sawa 184 mu minsi ngahe we ngo waheje university ugumuzana ibintu by'ubusharobaro amapozi ngo narize bane 180 Chayoze iyo kabakazi kabandanya nk'ukwezi yari kuba yinjiza naho nyene nuko nagiye gutangura inzu wegeje hagati girihe sivyo iyo atangurana agakora nk'ukwezi dufata 28 jours akazikora kuri 12000 yari kuba yinjiza amafaranga ngana gute guys rero ni mutahure mucubwenge dukore urona aya mafaranga yagize yene yaciye ushura aba mu kwezi ukagwiza 12000 ukagwiza ukara amafaranga nukuvuga nk'imyaka 2 iheze akora yarabuze uburyo bwo genda kuri university kwiga nk'imyaka ingahe 2 canke 3 iheze akora ahinduka umujene entrepreneur voilà nawe nyine atanga akazi so ico kandi twosabana abantu Imana yamaze guhezagira aba boss abantu Imana yamaze guhezagira sivyo ni mu créer ama business ashobora guhereza ugwaruka gwenshi akazi mutanga akazi bafite araba boss tuba dusanzwe tuzi mu karere mugabo ugasanga gushinga ibintu kandi rero nakubwiye ni cakindi nyene cyo kutiga sivyo ego umuntu atize ashobora kuronka amafaranga kandi barahari benshi bafise amafaranga batize ariko biratandukanye umuntu yafise amafaranga yize n'umuntu afise amafaranga atize ntidushobora kugira vision zimwe nama business dukora nta bamwe iyo umuntu yize akuye amafaranga mu kigazi iyo ronse amafaranga aba mu boss ayakuye mu bigazi umubye gukora izindi business aravyo ntagutahura ago murangirana iyo kote kigazi mu burangira handi hantu akota yandi matongo y'ibigazi agomba kuguma kote bigazi gusa kuguma kote bigazi uyu munsi tuje mu muziki sivyo uyu munsi n'abajane benshi bazi kuririmba afise impano zo kuririmba tuje muri film entertainment ya film hari abajene benshi bazi gukora film bafise impano za film sivyo uyu munsi rero ndashaka kuba mfise impano yo gukora film afise ushobora kufise impano yo gukora umuziki mugabo nkaba mbuze uburyo kuko no ubwenge bujana n'amafaranga amafaranga atagira ubwenge arahomba ubwenge butagira amafaranga ntaho buja byose niyo mpamvu na Salome ikintu cyambere yasabye ubwenge sivyo cyambere no ubwenge mu mutwe so rero uyu munsi ndashaka kuba afise iyo mpano yo gukora indirimbo gospel canke secular sivyo
mugabo nta mafaranga afise. Hariho aba boss bafise amafaranga bayaronse mu bigazi, bashoye ubutare, bashoye ikawa, bagize ibintu binabiriya bigakunda baratobora aho hambere sivyo. Hagufatira abo boss ngo bafate babana bafise za mpano, ati ndanumvise wa mwana kushoye kuririmba, reka ndagucumite mu imitahe genda uririmbe. Kweko rero batize badashobora gutahura ati mbe hamwe noshamo imitahe muri uno mwana kwazi kuririmba, ni gute noshobora gushamo ico bita management sivyo, ni gute no mubera manager sivyo, nkamushamo amafaranga then nkunguka. Rero no kuvuga iki ico uri kuvuga ni kwa kuntu ubutize komsa wowe ukabona yuko igikorwa kimwe ca business bigazi ari ico nyene, ntiwaguke mu mutwe wumvire yuko n'ibindi bishoboka. Donc erega ushize mu mafaranga ku muntu uraza ko ushobora kumukoresha nk'igikoresho cawe kubera uri manager wiwe. Donc uyu munsi je ndi muri Linzi Parks, bon ndakora filme gusubuna sa nuko bihagarikije kidogo kubera ikintu c'uburyo, ariko suko ngo nabihevye vuba tuzogaruka kunyene mutubona turi batatu n'abandi cyabonera imitahe. Hari ibintu bitatu ariko tugitunganya, ariko mwarabibonye nabishize kuri status ariko sidayipostinga kuri Facebook na YouTube kuko ntiharaga ko ndabashimira neza na neza, ariko ndabashimira ku rugero tugeze ko rwa monetization ya Facebook ya YouTube. Tubashimira pe, ariko ibintu ni good n'amavuta video tuzoyikora tubashimira neza ko hari ikintu twatunganya neza kugira ngo bibe confirmed neza sivyo. So ushobora kuzana imitahe nka twebwe uko tubona, ukazana imitahe amamiliyoni yawe ukavuga tumwe mwabana rero nawe ko muzi gukora filme sivyo, ko rero muzi gukora filme reka shemo ndabaheza imitahe mu buziki, reka dukore nimandike filme, hanyuma ibikenewe byose mumbwire nzani iyo mitahe, amafaranga ya kamera byose buri kimwe cyose muzi bikenewe byose mwarabyumva, ni location, nimba hakenewe imodoka muri filme tuzoyikota, inzu nziza tuyikote, ntuze création sivyo. Ofete ho nagushiriye byose impuzu ngorana yabo bazingaha kuri YouTube ko rukwijyohera oro si kwijyohera business birari twigire hamwe. Ni gute rero ninasohora imitahe yanje, ni gute nzoronka nanje inyungu kandi ivyo vyose, ariko aba boss bashobora kuvyumvira ni bamwe b'urukundo, n'urukundo ndetse no kwiga, si n'urukundo gusa no kwiga no mu mutwe ategerezo, kuko erega hari n'umuntu atarukundo abifisemo ari business ziwe. Erega si urukundo man, ni business. Erega wowe uza kunkoresha ndi umukozi wawe sivyo, urampemba ku kwezi hama nawe wironkera amafaranga. Igituma mvuze uko hariho bamwe abona yuko aje ku managing umengo baguteje imbere, uko no kutagira urukundo. Biga no kuvuga arakumanaginga kandi nivyo uwo managinga nawe ko yogira havuye mugani wamara kumvira ngo kumanaginga umuntu ukoresha umukozi azokwama hahandi nyene, ahubwo mufata ukuboko nawe ngo mukoresha umukozi umaka wose uhereye nimba cyangwa vyikama mbiri agwe muri yakamba mbiri ni agura karato gafunga hose ubabare ibatsi nazo bayagukoreye. Uyu munsi urazi ko hari ababoss bamwe urumva uguze ikirato gishasha avuga wamwivya arakorora. Nishoro ndiko ndavuga atarukundo ababosi nkabo ntibaboneka, ariko ndazi hari ababosi benshi babitahura kandi bagiye barabikora. Je mu buzima ndakubwira igihe Imana izo yarampezagiye sivyo, nkakoresha umukozi bigashika tukarambana tugakwiza nka deza, atanyeretse ikintu yimariye muri zo deza azoca ataha. Azoca ataha basi mfume mbona n'agakinga waguze canke akantu basi umbwira ati ya moto ni wisha amahera mu ibarabara aho ndaryoherwa kuko ngomba kumukoresha nawe nyine atera imbere nkuko ari bana jana mu tipe umwe yakoresheje umukozi wiwe sivyo, aramukoresha umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, ari Bujumbura imyaka 4. Hama ico yakoze iki, yaciye afata umunsi umwe aramuha amafaranga ati genda usume nyine ibintu binyene bimeze neza, yamuhaye prido 700,000 ati genda usume nyine usume imikeke inyama kwa ibintu nyine bimeze neza.
aravyumva n'igitenge aho kigenda ucugure n'igitenge n'igitambara ciza kimeze neza gusa rero umuntu umaranye 4 umukoresha ubuzini wabo urumva ubuza ati avuka igitega ahanaka sivyo umutipi cyo yakoze byose uwo mukozi amaze kubigura yashomwe ati pakira mu modoka ahantu tugiye kuravyo arapakira umukozi boss akubwiye ati pakira urapakira ravyo apakiye arage boss aratse imodoka aragenda nahe barashitse mu ntara yaho hama wa mukozi mutiba agize ati aha tugiye ga boss tiwe tuza ndakwereka mwikomene yawe agize ati zama ko tugiye wanyu umukozi arishira ati pite boss atwaye wacu nisho tugemuye kameme anyeretse urukundo kabisa urumva baragiye no muhiri wabo pam bashitse muhira boss wiwe baricara baratera inkuru barazimana barasangira barishima ibintu biraba munezero n'ijambo boss yavuze bose bakoranye n'umuryango yagize ati musore shaka unyereke ikintu mu myaka tumaranye umushahara naguhenze shaka unyereke ikintu wakoze donc wimariye turi kugatomba nimba waguze ingurube nyereka ingurube igituru cha kabisa nimba waguze intama nimba wararemye ahantu wararemishije nimba nyereka ikintu wakoze mu myaka twamaranye n'umushahara naguhenze sivyo wari umukozi wo mu nzu nta ratio wagura nta matara wariha nta nzu wariha uravyumva nimba impuzu waraziguze nayo benye ko waziguze kandi nta mafaranga menshi waziguze ndazi bezi ziriko alors shaka unyereke ikintu kimwe canke bibiri bitatu bivanye n'amafaranga nzina naguhembye nyereke ikintu wakoze umutipe yagumye muri aho maso n'abavyeyi baratangara ho umuryango wakora nawe ati rero kubw'ivyo yari yafashe isakoshi apakira uwo muboss apakira mu impuzu zo mutipe atavyazi mwibanga yari umunyamitwe yamubwiye ati bana mu bintu twazanye n'impuzu zawe nta kintu na kimwe twibagiriye mu rugo rwanje alors umushahara naguhemba waruye amahenda guheranye nayo nitora ndakwirukanye kumaho stay here rondera ubundi buzima rondera kandi kazi kuko wewe n'umukozi no bandanya ngirane nkoresha yaranamufashije uko yambaye ntiyana yarishimo n'itike yaramutaha siri bubro akunze ba Nason Side TV mudukurikirana hano muri kino kiganiro murumva ivyo Nason Lighton abariye akaragashiyemo bivanye na kujya kuntu bati turabwira uti hariho nk'umu boss ashobora kugira ante kubona kumengo ntibikwiriye ko umukozi yatanguye gukoresha fsika mambiri yogura igirato gifunga hose uyaba boss nkabo vraiment iyo ngeso muvavano nayo kubera iki umukozi wawe urakoresha ari kugufasha kugira ngo atere imbere kandi nawe aguteza imbere ofete mwese nifiza ko motera mugirane habaho evolution muteranye bisigura yuko rero anye twariko tubasigurira ahanini ikintu sherekeye abajene ukuntu batoga akazi kariko kose kakaba kaguha amafaranga kora ubwo buzi butandukanye uzogenda ukora utagaya nibwo buzoguhindura ko umujene entrepreneur ugakora iki ugakora nk'akantu kaga company kiwawe nawe ugatanga iki ubuzi kwa msare abanyeshuri muri secondaire ano jamais négligé kwiga gutonda 6h30 muri étude wige cyane gose hamwe naho wabugwaye vugutije wana hari uko ngira ngo nziba numvise bigora reka tugaruke kuri kintu cyo mu ishuri sivyo tuje kuba finalist uyu munsi mu finalist uri kumubwira ati kora cyane tangura private type uzisome hakiri muri cyane exeta uronke basi prix de 50 uronke diplome d'etat anu no twicenga hatwebwe babiri twararose diplome d'etat uguye nta yaronse byaranse vraiment na nari nkiri negligence okay nari nkiri muri wa mugwi wabandi bavuga ati imana noronke iyo diplome bikwiye kandi nabize bafite ama diplome n'ama doctora
nta kintu bafise donc nakishoboka ko barakora izo negligence rero ariko ubundi yicuza nanje iyo negligence mugire yo kuvuga ngo jewe noronka ko diplome gusa romva ngo jewe ngo naho ntoronka diplome d'etat man uraza akamaro ka diplome d'etat man uyu munsi reka tugende buke no munsi hagezweho kugenda za Dubai za Belgique za Serbie za Afrique du Sud Zambia sirivu urashaka kugenda ugiye gukora ikiyede Dubai sivyo hamuga gukora gusa usanga muri je domaine we wizemwe sivyo urose nk'aka occasion ko gukora nk'iyo domaine wize mwa kubera ko udafise ya diplome d'etat man ufise diplome yisanzwe diplome AD canke izi certificat ushitse hanze y'igihugu nta kazuronka kiyo diplome opeto bishoda cyahura ntibatahura yuko diplome d'etat nukuvuga ni document présentable aho uri hose werekana uti generalize man ngiye Dubai bigashika nkaronka ahantu nko mu nk'ivuriro bashaka nk'umuforoma sivyo fise kandi ka diplome d'etat kanje ndakazana kandi baranyakira bivuze iyo nkurusha nibuka hariho umupeti yagiye Afrique du Sud arakora nukuvuga umubosi yari kakorera umengo yari umwarabu nukuvuga harageze yuko uwo mwarabu asha musaba ati we ko wambwiye ko wize zana diplome d'etat yawe uronka kazi aha naho nukuvuga ubwo nyene muri yo harabaye alerte yari yanayibagiye asha yumvira kugaruka kuyitora ora kazi kagizene karamuciza rero abanyeshuri b'uyu munsi s'il faut étudier avec effort mwinge cyane apana kunegrija pas négliger kuko uyu munsi nimba ni tujise turi au début de l'année nukuvuga abanyeshuri ba finaliste naha rero mutera gutangurira kutahura mbega épreuve type niki mutangure muzisome muzimenyere mugwana urugamba kwa rugamba rwo kuvuga uti nkeneye kwiga niburi vyananiranye nzoronke 50%. Man reka ndabaka aga story kato niga secondaire twabana mu rupango twari dupanze Nyanza yake rwa rupango twabana muto abanyeshuri gusa harimo umuhanu donc umuryango umwe wabamwo umugabo n'umugore sivyo so muri yo urwo rupango rero twabahungu twabanyeshuri 17 mwese hamwe twaba donc ubwo amazu imiryango imwe hari umuryango wabamwo batatu babiri ni kuvuga inza manex je pense muri 17 harimo abakobwa babiri donc 15 bari abahungu n'abakobwa babiri sivyo ico gihe aba finaliste bari 15 nyaba no aba finaliste bari babiri bara finaliste 10 bavyo nije niga paramedical abandi biga gestion maintenance ubundi electricity sivyo ico gihe ndibuka tuko turategura exeta ndiko ndakora cyane kugira ngo exeta nzoro ndiko na FCC jewe basi nze ndonke basi 50 basi nze kugungwe ku kadomo umuganda wonke 50 diplome d'etat nze ndayiboneko avyumva abatipe babanyantoye amakaye ngiye ahantu niga ahantu bita mugwaba Nyanza kantu bare Nyanza yake tuvuze mugwaba bacha bahabona kandi abantu benshi ndazi babanyeshuri benshi by'Inyanza yake ubasanga mu bigazi mugwaba bari kwiga hari nakanatire keza abantu bose babanyeshuri batazi neza mugwaba mugene muzogene ahantu hari ishuri ya GSM muzogene hari akanatire keza kajeshe kwigiramo mugwaba sivyo aho hantu je nashangenda abo tipe twabana rero bazo wihe nani ngwende mba wigira kunza gwi ngo diplome ngo exit ucenga kwimana yabikoze nkabandi mu bantu bazokora exit ko nanose diplome nivyo byonyene birakwiye noneho nzogoba nkaronka D+, nivyo birakwiye sivyo nukuvuga ko muri urwo rupango rwose ni general 50 plus de 50% abandi bose uwa kabiri muri urwo rupango twari kumwe yarose menga mu ma 27 uko kandi uwo fendofe harageraho yicuza urarogreta jendo mwarimu urazi ko numura kugira abanyeshuri ndakunda kubankuraje cyane nambwira uti ari university ari ama faculty na ma institute hari gihe uko kuntu uri kunegrija
muri wewe niko wize institute ushobora kubandanya master hazogeraho uzicuza ugiye kurondera ico bigani nibese ugasanga kiri muri faculté utaronse 50% ndakunda urashobora kwiga ubuga swenze filmye udashikana 50 udashikana 50 uyu munsi abanyeshuri benshi barafise vision yo kuzoba abamuganga sivyo mu gico kubenya coco nimba wiga scientifique canke iyindi section sivyo utaraparvenye gushikana 50% à l'examen d'État. Ushobora kwiga soze filime. Utamu mutwe wewe sonze filime si yawe sage-femme si yawe. Informatique de gestion si vyawe. Isikamu nizogenda gupasa gukunda. So guys rero nimumenye gukunda ishure. Hama ndibaza bavyumvise impanuro mwatanze zirakwiye cyane gose. Ariko nagomba ngaruke ku kantu gato ya nyene. Yeah. Akansubiye inyuma gato narakantu twavuze ndibaza niwe wagaciyeko yuko nizi mbuga ngurukana bumenyi Facebook, YouTube, yuko nazo nyene zirahemba. Koko nibyo zirahemba. Kandi kuko kubona kurikirana kuri na Social TV ukunavyigisha nibyo izi Facebook zirahemba. Ari abajene benshi rero yarize yarahejeje akireka kuja kodera akazi akirirwa kuri rezo sosiyo kuva mu gitondo vyose mugoroba nivyo bintu mu birabe ico kinda cyumviye ko kubera aro benshi mbona bigwa kuri telefone navyo TikTok umuntu ko yumvise ihemba agacanga kuja gukora irahemba ariko uburakora subu nyene byo twara imyaka ofete ivyo onye ni vya bindi ofete ibintu byose n'ugo program fata umwanya wo gukora akazi umwanya wa telefone byose nuko bimeze yego hama ibintu bigende neza izi mbuga ngurukana bumenyi zinjiza amafaranga nivyo sivyo ako ntizikubuza gukora ibindi bintu no bon byose ni mu mutu Jean nkuko we yakivuze ntiyavuze kubikorana n'ibindi yavuze ku bantu birirwa kuri rezo sosiyo Facebook nuko yumvise ihemba ugasa wanashima apana ngo yumvise ndahire hariho bamwe mbiri ari gusamara amafuta mbere wo yumvise ihemba wo ndamukunda kuguma kora wewe respect hari nabandi bantu rero usanga yirwa muri studio agiye kwifotoza photoshoot ya shoot turamiruka yatanga canke 2000 ukayatanga bakagufotora agafoto keza gupostinga kuri konti yawe Facebook kugira ngo abantu bakubone kuri agakobwa keza ufise nyashi ufise agapoka listen urumva kanyerera cyane abakobwa ndetse n'abahungu reka nduponda abakobwa gusa tuvuge n'abahungu ariko abenshi urumva kugira ngo abademo nabigera reka tuvuge ensemble tureke by'abakobwa tuvuge ensemble kuko ni wirirwa kwirira wa muntu we sivyo gasanga umuhungu nawe nyene ni kugira ngo abademo bavuga ati ujya mu type kweli arafise freshe wambaye agapira gazimvye n'ururato ruzimvye rwa 200 n'ipantaro zimvye ya deshire urumva agakuco ka shoot bagoteretse imbere y'ahantu nyene background nziza kugira ngo abademo bavuga ati uriye mu type man aratesa men izo foto uriko postinga uri kuzipostinga kuri objectif yahe objectif ushaka gushika kuki guys rero aho hantu muhitonde zino mbuga muzikoreshe nk'akazi Mark Zuckerberg kandi umanzushe kuri National TV ufollowing kumurasabone hamubaze hanyuma ukurikirane ubaze ukurije baba bambajije kandi ndagende gutumwanya utaramenya mbega bikogwa gute sivyo ari abantu batumwanya akati urasanga umuntu afise ababone 100 cyane mutipa ariko rambaza ngo no monetization ngo we ngo winjiza gute amafaranga gukona kurusha babone ari mutipa umujama senda muvuze izina kuko yacho arayiza sivyo n'umujama aba mu buyenzi uvuze ko aba mu buyenzi aca yimenya sivyo umutipe twore bere kuri rezo sosio tubuye abagenzi kuri rezo sosio hanyuma mu nyuma ndaje no kumuraba sivyo ngiye kumuraba turaba abagenzi warashima arandusha n'ababona afise ma 30 abone 30,000 abone nanje ndacha kuri 12,000 ngira nkwize 13,000 sivyo ama views vraiment arakubita ama video akakubita ama views kandusha muga kubera ko akora izo video mu makosha aravyumva ahantu muri ko muranyumva kubera ko video mu makosha akavangamo n'ibindi bintu by'abandi bantu Facebook ni heza ngo imuhereze amafaranga y'ibintu ariko arakorera
imuhembe mwe je ndakora ka video gatoyi ku bintu by'iwanje gusa nagapostinga nkikubitira views 80 amajana 3 ubudolare 0,keke mukaja mwenye ne yakubita ama views 500 akabura na 0,0 akabati abone abantu bacavuga ngo Facebook nkiriha nikanka rero guys following naso Star TV hanyuma twibananirize akazi rero ngo tigezo gukora kujije amashure nako nyene ko subona kaguha amafaranga kaguha amafaranga nakazi simwa kajya kazi wize nako ko subona kaguha nurindire mu mpaka ngo leta akazi ko muri leta ngo nize sweze infirmier ngo nize ibi ngo mpaka ngende kudepoza no je nize sweze infirmier mugasi pharmacie nayo ihagarikije kidogo ubundi mwisoko kandi pritare leta ndagize amakazi mugabo yifo ko hagera akazi kanje kazo karahari musi wanje urahari mugajusha tuguma tuzinza amaboko nasho nisha ngo makane ngo umunsi wanje ni wagera hariho rero abandi urumva bakasha bidwa ngo nyene icubere ngo byako atakazi mwe mwatahuye nabi bimutahura umuntu yize ntapfa kuvuga ngo utahure direct muko nyene bisaba kwiyumva nabahabwiye ubwa mbere tugitanga ihiganiro Yesu yigishiriza mu miganiro umutahure waburi ncabwenge wamanze ukicara ukiyumvira ati mbere ijambo bisigura iki none buri makuzi ntibutangwa none ushuvuga ngo yavuze ntabuzibuki hari nivyo ushuvuga muri education aba abari Jesse ndaronka ndakora ikibazo bikanka ariko ntisigura ngo ntabuzibuki hari wewe nimbutarashikirwa ubuzina yareka kubahereza abaganga bahereza kubahereza abagestionnaire bareka kubahereza abaki bose abandomene yose buri mwaka baragira keke abantu none bavuze ko mu ntara dukiriye abantu 5 babiri urazi musaza dufite abantu bose mu ntara bahereje rimwe Ticho tubahereza akazi wewe ucubaha ega budget y'igihugu cyo nitungane ibazi yuko byose mu mushaka igihugu gitembe ubu onyewe urabona ko waje university uri umuganga hari ukuntu hayi ridandaza birata mu isoko ngo warize nibazi ukambona je mpande ejo ntari umumama umwe yaheruka kumubona ndi muri pharmacy nagenda ngo wewe ngo mbe ngusigaye nguri muri ngaha ngura wambona mpande ndiko rimbobo none rubo rumwe rugwa ngahe saa 3 yego tuwa sama franga none wewe wiriwe wicaye urayaronka ikibenye ni wakicisha ko cabandi c'amajana 5 kiragufungisha mugabo je ntakorana tugira umutima w'urukundo wo gukunda ivyacu cyane sivyo reka tumanze tugarukerera kuri rezo sociaux kugira ngo duheheze ubasigaye iminota 4 hanyuma dukrotire kino kiganiro sivyo muri ine rero tugira twigishanye rezo sociaux ishambe tugomba tubasabe rero aturafise Eric Live TV kuri YouTube sivyo nukuri muri bwamwe n'urukundo ni mufyonde akakantu mukore sabone kora sabone subscribe na mwanya muto mugende kuri page nyene yanje Eric TV 57 mukore follow change suivre nukuri vraiment man hari umuntu umubwiye ati nukugenda ufyonde subscribe change follow suivre cyonyene gusa aho kantu konyene kakagirane kakamunanira nibaye bari ku mutima mubi guys uyu mwana ubanda meruka kumukerera tumuze page Facebook haize iminsi 12 uyu munsi n'ubisugira 12 ageze ko abone 150 na mu minsi 12 urumva ariko aratse urumva kandi tuzomukurikirana mpaka ashitse muri bwamwe n'urukundo rwanyu nyene n'uyu afise page birashoboka muhereze kuri naso Star TV turafise page kandi mumenye ko mutanze izo follow cyangwa kubona amatelefone yanyu ari mu gifaransa mu gice bita suivre telefone yawe ntiganda amamega yawe ntahera guys ati ntiganda tumire ku mutima mubi ndabeshe none nakantu wowe ufite wenda ugakira hari umuntu ushaka gutora telefone yiwe ugaca kuri Facebook cyangwa kuri YouTube ugakora suivre kibi ntambara ivyo bintu ushize mu telefone yanje ni irapfuye amamega araheze kandi rigora kurikirana ba Diamond nta nabari ufollowinze mwana ufollowinze gutwara ikifra ariko mubwire ngo Ibra yasohoye muziki mucaca cyangwa Zucu aragenda kumufollowinga akawutereshaje amamega bari karahera mugabo bakanatse wenda arengana bikamugora tube dukunda ibyacu byacu so rero nuko rero dukunda cyane rero ngaha kuri Nason Sat TV mutibagira kubonyeza kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo buri gihe ibiganiro tubazanira mube abambere mukubibona deja muri Nason Star TV ni mwishuri sivyo ni muri classe ya Facebook na donc ni muri section rezo sociaux
Oui. Donc ni classe ni réseaux sociaux. ni umva. Umbiza ni donc établissement ni Naso Star TV. Établissement. Oui. Section mwiga ni réseaux sociaux. Cours ni Facebook, YouTube, TikTok. Akantu mukumve. Akantu mwakumvise. Section wavuze ngo ninde? Établissement. Ni Naso Star TV. Oui. Section réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Cours Facebook, YouTube, Twitter. Ndibaza muri ko muravyo. Rero mu following Naso Star TV iyi établissement ni établissement nziza. Ifise na section nziza izobehereza kanoti. Kandi itagusaba Minerval akaminerval nayo mamega waguze. Ikindi hizo gusaba uniforme. Nta muntu azokwiruka ko ngo nta uniforme wambaye. Nta n'umuvyeyi tuzokwigira tugutuma. Ngo wasivye ngo tugutuma umuvyeyi. Aravyumva. Kandi ikindi naco ikubuza gucerwa. Uko gucerwa rero utabore nuko ahe. Kudashirako iyo follow aho bawacerewe. Kuri YouTube naho subscribe utayisize kuba wacerewe. Wacerewe. Aho ucerewe ubona sivye. Uko iyindi kuru ni yaza ntuzomenya ko yaje. Oui. No, sore muri bwa ngo n'urukundo rero tuwasabe ko mukora subscribe kuri Naso Star TV, follow kuri Naso Star TV kuri Facebook ndetse YouTube ndetse na Elicraft TV, Electric257 hanyuma wa Motema official tubakunda cyane mwari kumwe na nande Mugabo Nihera Yusuf abo bita wa Motema official Elicraft TV. Oui. Ni Eric Clapton hamwe na Nason Eric Clapton Nason Lighton.